Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose kwisi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye bucya ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamadini batandukanye bagiranye ibiganiro n'abayobozi ba M23 ku bibazo byugarije umujyi wa Goma. Abaturage barabishima. Abakongomani bakumvise bakumva opinion yawe amahoro gaza. Ikibazo dufite muri Kongo nuko abayobozi bacu bafite ikintu bita kutumva opinion y'abantu bose. Uyu ni Wilson Twitegure, umwe mu baturage ba Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Muri Uganda, umunyapolitiki Kiza Besige ari mu myigaragambyo yo kwiyicisha inzara, naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashaka ibiganiro bya vuba cyane ku ntambara yo muri Ukraine. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aratangaza ko afite umugambi wo kuganira vuba cyane bidatinze ku buryo bwo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Fidel Niyongabo araduha ibindi kuri iyi nkuru. Perezida Trump yavuze ko azotangura guhamagara Perezida Zelensky wa Ukraine kugira amucire ku mayange y'ivyo yavuganye na Perezida Putin. Hari mu butumwa yashize ku rubuga rwiwe Truth Social. Trump yavuze ko ari ibintu azokora mu buryo bwihuta bushoboka. Perezida Trump yavuze ko yasavye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio, umuhanuzi wiwe ku vyerekeye umutekano w'igihugu Michael Maltz, n'umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza vya Amerika John Ratcliffe, hamwe n'umuhanuzi wiwe adasanzwe Steve Witkoff kuyobora ibiganiro. Abona neza ko bizobangira akamaro Perezida Trump ntiyavuze ku buryo butomoye ivyo Ukraine n'Uburusiya bizosabwa kugira bihagarika intambara hagati yavyo. Yamara umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Pete Hegseth ari mu Budagi kuri uyu wa gatatu mu nama y'umugwi w'ibihugu bishigikiye Ukraine yarakuyemwo ikintu gikomeye Ukraine isaba, naco kikaba ari ukwemererwa mw'ishirahamwe OTAN. Hegseth yavuze ko Amerika itemera ko kwemerera Ukraine mw'ishirahamwe OTAN ari ikintu gishobora gushikwako mu biganiro vyo hagarika ingwano. Tuve ku ntambara yo muri Ukraine tujye kuyo muri Palestina. Umunyamabanga mukuru wa Liga Arab, umuryango w'ibihugu by'Abarabu, Ahmed Abul Gheit, aratera utwatsi umugambi wa President Trump wo kwimurira mu bindi bihugu abanyapalestina batuye mu ntara ya Gaza. Fidel Niyongabo. Ahmed Abul Gheit kuri wa gatatu yatangaje ko kwimurira ahandi abanyapalestina atawovyemera. Yavuze ko umugambi wa President wa Amerika Donald Trump wo kuvana abanyapalestina bagera ku miliyoni 2 mu ntara ya Gaza yasinzikajwe n'ingwano bizotuma akarere kaja mu ruhagarara. Abul Gheit yavuze ko ibihugu by'Abarabu bidashobora kwemera umugambi washikirijwe na President Trump kuko bishobora kugeramira amahoro n'umutekano mu karere. Yasiguye kandi ko ivyo bihugu byagwanije iciyumviro nk'ico mu kiringo c'imyaka 100. Umwami wa Yorodania Abdullah wa kabiri, inyuma y'ibiganiro yagiranye na President Trump ku munsi wa kabiri, yavuze ko yasubiye kwemanga ko igihugu ciwe kidashigikiye na gato umugambi wo gukura abanyapalestina mu ntara ya Gaza na Cisjordania bakajanwa ahandi. Umwami Abdullah yavuze ko gusubira kubaka intara ya Gaza abanyapalestina batabanje kwimugwa kubanza kugarukira abasinzikaye bikomeye arivyo vyotegerezwa gushimikirwa ko kurusha ibindi. Muri ico gihe ibihugu vya Misiri na Qatar biko birongereza utwigoro two kugarukira amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Ni mu gihe abahuza bafise impungenge ko ayo masezerano ashobora gusambuka. Iyo nkuru yatangajwe kuri uyu wa gatatu n'umwe mu bategetsi b'igihugu ca Misiri. Televiziyo ya leta ya Misiri Al Kahera isubira mu uwo mutegetsi yatangaje ko abategetsi ba Misiri na Qatar bariko basaba impande zose zegwa n'amasezerano yo guhagarika intambara kuyubahiriza. Tukiri mu burasirazuba bwo hagati, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Syria aratangaza ko guverinoma nshya izajyaho mu kwezi gutaha isimbure iy'inzibacyuho iriho ubu. Fidel Niyongabo. Abategetsi bashasha ba Syria bazotegerezwa gusubira kubaka inzego z'igihugu inyuma y'imyaka irenga 50 y'intwaro y'umuryango wa Assad. Bazotegerezwa kandi gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwasinzikajwe bikomeye n'ingwano yamaze hafi imyaka 14 mu gihugu.
kubera Syria ikigeramiwe n'ibihano bikomeye yafatiwe n'amakungu. Leta y'ico gihugu izokenera kandi kumvisha ibihugu vyo mu burengero bw'isi ko abategetsi bayo bavavanuye n'ivyiyumviro vy'intagondwa bagendera ko muri kahise. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Syria Assad al-Shaibani yavuze ko leta nshasha izokubahiriza ubwoko n'amadini bitandukanye biri mu gihugu. Ni mu gihe amakungu yasavye ko imigwi y'ubwoko n'amadini biri kurushi bikingirwa. Abaharanira ineza y'abanyagihugu barerekanye kandi impungenge uburenganzira hamwe no guserukirwa kw'abapfasoni, mu gihe abategetsi bashimangiye bavuga ko abapfasoni bazogira uruhara mu gihugu gishasha ca Syria. Umuyobozi w'umutwe wa leta ya Kisilamu Ahmed Mayelenin ukomoka muri Omani yahitanywe n'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Somalia. Uyu ni urugambiriwe mu bitero by'indege z'intambara Amerika yagabye ku ndiri y'abarwanyi ba leta ya Kisilamu mu majyaruguru ya Somalia tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Mu kiganiro umunyamabanga wa leta muri Presidence mu ntara ya Puntland Abdel Mohamed Abdinur yagiranye kuri wa gatatu n'ijwi rya Amerika, yavuze ko leta ya Somalia n'abafatanyabikorwa bayo ku rwego mpuzamahanga bari bamaze igihe bakurikiranira hafi ibikorwa bya Mayelenin muri ako karere. Ingabo za Amerika ziri ku mugabane wa Afrika Africom kuwa kabiri zemeje ko Mayelenin n'abandi 13 bakorana na leta ya Kisilamu izwi nka ISIL cyangwa Daesh baguye muri icyo gitero. Amerika ivuga ko yagabye icyo gitero ku bufatanye na leta ya Somalia. Mu itangazo Africom yashyize ahagaragara yatangaje ko Mayelenin yinjizaga abarwanyi bashya bo mu mutwe wa leta ya Kisilamu, akawutera inkunga y'amafaranga kandi akayobora ibikorwa byawo byo kohereza abajihadiste muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku mugabane w'Uburayi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Uganda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Kiza Besige yatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara muri kasho ya gisirikare afungiyemo. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ni nyuma y'ibyumweru bibiri urukiko rw'ikirenga rwo muri icyo gihugu rutegetse ko inkiko za gisirikare zitaburanisha abasivili. Nubwo urukiko rw'ikirenga rwabitegetse uko, Perezida Yoweri Museveni yavuze ko leta ye izakomeza kuburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare. Umuvugizi wa gereza zo muri Uganda Frank Baine yahakanye amakuru y'uko Kiza Besigye yaba yicisha inzara. Uyu munyapolitiki umaze igihe kirekire arwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni yafatiwe muri Kenya mu kwezi kwa 11 umwaka ushize mu by'umukozi mukuru wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yise gufatwa bunyago. Yahise acyurwa muri Uganda nyuma ashinjwa gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko n'icyaha cy'ubuhemu, ibyaha bishobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Besigye yabaye umuganga bwite wa Perezida Museveni mu myaka yo muri za 80 igihe bombi bari inyeshyamba mbere y'uko bangana urunuka. Besigye yatsinzwe amatora yarahanganyemo na Perezida Museveni inshuro enye. Izo nshuro zose yahakanye ibyavuye mu matora avuga ko yibwe. Tuve muri Uganda twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahagarariye inama y'abepiskopi Gatolika babonanye n'abayobozi b'umutwe wa M23 ku bibazo by'umutekano no kugarura ubuzima busanzwe mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera yaduteguriye inkuru irambuye. Iri tsinda riyobowe na Musenyeri Fulgence Muteba, Arkipeskopi wa Diocese Gatolika ya Lubumbashi, akaba n'umuyobozi wa Senko, hamwe na Musenyeri Donatien Shole, umunyamabanga mukuru wa Senko, akaba n'umuvugizi w'iri huriro. Ni mu masaha y'igitondo hwize ntumwa za Kiliziya zasesekaye mu mujyi wa Goma. Bahageze banyuze mu Rwanda. Aba bayobozi ba Kiliziya Gatolika bagiranye ikiganiro cyihariye n'ubuyobozi bwa M23. Ikiganiro cyari kigamije kwiga ku kibazo cy'umutekano mu ntara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu duce dutandukanye ubu tumaze kwigarurirwa na M23. Ni ikiganiro cyabereye mu mwiherero muri hoteli Serena y'Igoma. Ibi biganiro kandi byari bigamije gushakira umuti ibibazo bitandukanye birimo n'iby'ubukungu ku baturage bo mu mujyi wa Goma. Umunyamabanga mukuru wa Senko akaba n'umuvugizi w'iri huriro mu kiganiro yahaye abanyamakuru ibi biganiro bisojwe, yumvikanishije ko kuri bo uyari umwanya ukomeye wo kugerageza guhuza impande zihanganye mu kureba uburyo amahoro n'umutekano birambye byakongera kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri we kuba M23 iri mu barebwa cyane n'ikibazo cy'umutekano, byari ngombwa ko nabo babaganiriza bakumva icyo bagitekerezaho. Umukuru w'igihugu yemeye kandi yashimye neza ibitekerezo twamugejejeho ku bibazo by'umutekano muri Kongo. Ntabwo nawe yumva ameze neza mu gihe umutekano umeze nabi hano mu burasirazuba. Niyo mpamvu inzego zose zagakwiye gushyira hamwe kugira ngo ikibazo cy'umutekano kirangire.
abakongomani benshi ntibayishimira iyi ntambara ziri mu gice kimwe cyangwa ikindi. N'ubu ngubu mu burasirazuba dufite ubutumwa bwo guhamagarira impande zose mu imbaraga za buri wese muri iki kibazo, dushyizemo na M23 bose bashyize hamwe amahoro agomba kugaruka. Yongeraho ko kuba uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bugaragaramo ibibazo by'intambara z'urudaca bikomeza gutera impungenge Kiliziya Gatolika n'indi miryango mpuzamahanga. Donatien Chole yongeraho ko ubutumwa bagenda bageza ku nzego zitandukanye, haba iza leta n'iza societe civile, ndetse no kuba bahuye na M23 buri wese agomba gukora ibishoboka mu kugarura amahoro arambye. Abakongomani bose bishize hamwe, ikibazo cy'umutekano muke n'intambara z'urudaca cyakemuka cyane. Ahangaha twaganiriye ku bibazo bitandukanye birimo ibijyanye no kuba hagenwa kugabamwa igihugu kabiri, ariko mu byo twaganiriye nabo byose icyo kintu ntabwo bagishyira mu mutwe. Twaganiriye n'ubundi ku bibazo by'umutekano, ahangaha naho twabonye ibisubizo birambye kandi twizera ko bizagira umumaro. Ikindi kandi twashyize imbere no guhagarika imirwano mu buryo bwihuse, kuko twizera ko iyi ntambara itagomba kurangira ku buryo bw'amasasu gusa. Ikindi mu byari byitezweho ni uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ibikorwa bigakomeza, yewe no gufungura inzira y'amazi ku bikorwa bihuza umujyi wa Goma na Bukavu muri Kivu y'Epfo. Gusa mu bibazo abanyamakuru bamubajije, iki ntabwo yakivuzeho cyane. Gusa bizeza ko ibi biri bukorwe mu minsi iri imbere. Bamwe mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bavuga ko kuba Kiliziya yinjiye muri iki kibazo bishobora gutanga icyizere ko igisubizo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo gishobora kuboneka. Uyu ni Bwana Wilson Twitegure wavuganye n'Ijwi ry'Amerika. Abakongomani bakumvise, bakumva opinion yawe, amahoro gaza. Ikibazo dufite muri Kongo nuko abayobozi bacu bafite ikintu bita kutumva opinion y'abantu bose, bakumva yuko ibyabo batekereza ariko ari byo byazana umuti w'ikibazo. Senko n'abakongomani, kandi umuti w'ibibazo rw'abakongomani ni twebwe abakongomani tuzazana umuti w'ibibazo byacu. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika n'iza Kiliziya ya Kristo muri Kongo zigeze hano mu mujyi wa Goma nyuma yo guhura n'umukuru w'igihugu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu cyumweru gishize. Ibiganiro bagiranye byibanze n'ubundi cyane ku mutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu, aho ibice byinshi biberamo intambara. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Noneho tujye mu Burundi. Abaturage b'Imakamba ku mupaka n'intara ya Kigoma ya Tanzania baravuga ko nta ngamba zihari zo kurwanya icyorezo cya Marburg. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Ni ingwara ntabwumve kabisa. Tugeza n'icambere tucumeze mu matwi yacu. Turamenya n'ukuntu ifata kuko ndayumva nyene vuga uko nyene byakurekure mugabo. Tuzosanga twayanduye tutabizi. Yego none bwo bura we kumva ingwara ngaha hafi na hafi. Urumva ntibura kugira ubwo. Abo n'abanyagihugu bo kumugina mu Mabanda, ay'intara ya Makamba ihanira urubibe n'intara ya Kigoma. Nubwo kugenekerezo rya 2023 z'ukwezi guheze, umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yategetse ko abanyagihugu bitwararika kugira isuku mu kwama bakaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, nta tudobo tw'amazi n'amasabuni twashizwe imbere y'amazu badandarizamwo. Abashitse ku mupaka bavuye Tanzania baramukanya ukuri kwamye nabo basanze mu Burundi. Mu biro by'abajeje uruja n'uruza naho nk'uko twabyiboneye, nta ya miti yica imigera bisiga iharangwa, n'isuku mu tuzu twasugumwe tuhari ntirishemeye. Ijambo ryo bisanzwe mugabo twarete yakenewe hajya ugenda yongera ngo inyeze gusanga ku mujyana none jaye kandi kuyipapuro gusa ndiba none wumva twovuga ngo abikitwe ngaha ari umukarani umuntu usenga aguma mugabo urabona ibisaba uburyo bwinshi bwira pakurure ngaha. Ijwi ry'Amerika ryarabajije ababaho ku mupaka wa Mugina ko atawura ababwira iby'ico kiza, nabo bati aya nta mutwaye n'umwe aravuga ibyo bintu, kandi ngaha ibisanzwe ni ko umupaka hakingezo nyinshi, nicyo gituma boko amagirisha amakoraniro kira mwanya mu bisikiza giteye kugira ngo tumenyere twocirinde. Boba hari ababugira n'abandi batabugira kubera atabantu barakitubwira ngo ko hari ingwara yaduteye kandi yica. Natwe ivyo tuvyumva ku maradiyo iyo oye kure.
uko kutamenya iby'iyo ndwara ya Marburg nivyo bituma batikingira. Numvise ukuntu bayikingira naje no kwikingira mu bandi ntacyo turamenya kuko urabona ngaha tubana n'abaganga ico kintu hari bo botangwe kukitubwira ntacyo baratubwira urumva nico bituma no kuyikingira bigoye. Ikintu ntaramenya neza nuko umuntu azokaraba muhiri wiwe canke azokaraba hashitse ico hamwe no citaho namwe mutamanje guca ku maduka canke aho dukunda guteramira bagashiraho amazi hamwe no gusezeranya ngiye guhora ndakaraba no nkubesha. Abo banyagihugu basaba ko bomenyeshwa ibijanye n'iyo ndwara. Cihutirwa nuko cohaguruka hakiri kare nayo handi inganda zosesekara umwanya utari muto kubera abarundi n'abandi bafise urukundo kuramukanye nto bibabuza ngo bikunde kandi bafise n'uburyo buke bwo kugenda barakaraba mu ibarabara ivyo koroha neza. Kireko dusaba leta nuko yo dufasha umutandaho wo kumenyesha makuru iradio kugira ngo ngako mupaka twumvirize iradio kugira ngo hageze ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hama tumenyere twocikingira. Muganga Ndayishimiye David arongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake amenyesha ko ku mipaka ya Mugina, Kabonga na Busoro bapima ubushuhe abahinjiriye bavuye Tanzania kugira ngo bashobore kubona abo baba bafise ibimenyetso by'iyo ndwara n'izindi nk'akaranda k'inkende. Ntahakana ko abaca mu nzira z'ibinywabi ntibashobore kubapima, arico gituma asaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo abo bantu ntibazokwegera abarundi mu kwinjiza ibyo biza. Muganga Ndayihimbaze David aremera ariko ko bagize intambamyi. Ariko turafise nk'ibibanza ikabonga nk'ikibanza ca Kabonga na Rusoro n'ibibanza by'ukuri bikwiye gutunganywa. Mu misi heze aho abereye aho Tanganyika imeze idugiye ikarenga aho yagera hari ibikoresho bimwe byagize ikibazo, hari amakontine twakoreramo yari mu mazi. Rero ico ni kibazo gikomeye c'ibikoresho. Asaba abaganga ko bokwikingira kugira ngo bashobore gukingira abandi. Abajejwe amagara y'abantu barakwiye kandi kwigisha ibimenyetso by'iyo ndwara abaje kubitura bose n'imiburiburi rimwe mu ndwi. Abajejwe intwaro nabo bo kwibuka guhimiriza abanyagihugu igihe cose babagirishije inama. Abajejwe imipaka bofashanya n'abaganga kugira ngo bafashanye ntihagire urengana adapimwe. Ubushikiranganje nabwo bwotunganya neza aho abinjira bapimirwa kandi bagatanga ibikoresho bikwiye aho hose abinjira mu Burundi baca bavuye mu bihugu byo hanze. Noneho tuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio avuga ko gahunda ya Perezida wa Amerika y'inkunga y'ingoboka igamije kurwanya sida ku isi PEPFAR itazavaho, ariko ko imikorere yayo igomba guhinduka. Icyemezo cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika by'agateganyo imfashanyo mpuzamahanga mu gihe cy'amezi 3 cyateye impungenge cyane muri Afurika ko porogaramu ya PEPFAR yapfiramo. Mu kiganiro yagiranye na radiyo yitwa Sirius XM Patriot ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York, Minisitiri Marco Rubio yasobanuye ko PEPFAR itazafunga. Yaravuze ati ishyigikiye PEPFAR kuva ndi mu nteko ishinga amategeko n'ubu ndi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ni porogaramu dushaka kwikomeza. Yego hari ibyo tugomba kuyibazaho. PEPFAR ikoze neza ni porogaramu yagenda iba ntoya aho gukomeza gukura. Ibi biragusha ku byaherutse gutangariza mu ruzinduko yarimo mu gihugu cya Costa Rica muri Amerika y'Epfo mu cyumweru gishize ko yakomoreye n'izindi mfashanyo za ngombwa cyane kugira ngo zigumeho. Twagumishijeho porogaramu zifite akamaro ku isi zituma Amerika igira umutekano kandi igira ingufu kurushaho. Niba porogaramu runaka itanga ibiribwa cyangwa imiti n'ikindi icyo ari cyo cyose kirengera ubuzima bw'abantu, niba yihutirwa ikenewe aka kanya ntabwo iri muzahagaritswe. PEPFAR rero nayo yagumyeho. Ubundi PEPFAR bisobanuye President's Emergency Plan for AIDS Relief. Ni umugambi wihutirwa wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurwanya sida. Perezida George W. Bush yawutangije mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu nyine Congress, imitwe yombi iteranye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 2003 yayishyiriyeho Afurika. Today on the continent of Africa, nearly 30 million people have the AIDS virus, including 3 million children under the age 15. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika abantu bagera kuri miliyoni 30 bagendana agakoko gatera sida, barimo abana miliyoni 3 batagejeje ku myaka 15 y'amavuko.
kubera ko sida ari nk'igihano cyo kwicwa. Benshi muri bo ntibajya kwivuza, n'ababikoze bahita birukanwa. Abaganga barababwira bati ntacyo twakumarira, itahire wipfire. Nta muntu ukwiye kumva bene aya magambo. Sida ishobora gukumirwa. Imiti ihagarika ubukana bwayo ishobora gutuma umuntu aramba imyaka myinshi. Birihutirwa guhangana vuba n'iki cyorezo mu mahanga. Niyo mpamvu nifuza ko dushyiraho umugambi wihutirwa wo gufasha abaturage ba Afurika kurwanya sida. And to meet a severe and urgent crisis abroad tonight, I propose the emergency plan for AIDS relief, a work of mercy beyond all current international efforts to help the people of Africa. Uyu mugambi rero ni wo PEPFAR. Muri disikuru ye y'icyo gihe, President George Bush yasabye Congress kuwuha ingengo y'imari y'imyaka 5 ingana n'amadolari miliyari 15. Yasobanuye ko yari igamije gufasha abantu miliyoni 7 kwirinda kwandura sida no guha imiti ihagarika ubukana bwayo abandi miliyoni 2 bari bayirwaye. N'ubwa mbere mu mateka y'isi igihugu kimwe rukumbi ku giti cyacyo cyari kihaye umutwaro uhanitse wo kurwanya icyorezo cy'akataraboneka. Congress yahaye President Bush ingengo y'imari yayisabye, ndetse Congress yagiye yongerera PEPFAR igihe cyo gukora, ari nako igenda yongerera ingengo y'imari buri myaka 5 kandi yagura n'ibikorwa byayo no ku yindi migabane y'isi hirya Afurika. Muri iki gihe PEPFAR ikorana n'ibihugu 55 bitandukanye. Yatumye abantu miliyoni 26 bagendana ubwandu bwa sida bakomeza kubaho. Yatumye kandi abana miliyoni 7 n'ibihumbi 800 bavutse ku babyeyi barwaye sida baza ku isi ari bazima. PEPFAR itera inkunga umugambi w'iterambere rirambye w'umuryango w'abibumbye w'uko mu mwaka w'ibihumbi 2030 sida itazaba ikiri icyorezo, ahubwo izaba ari indwara isanzwe nk'izindi zose zoroheje. President Trump akomeje gushimangira ibyo yasabye umwami wa Yorodaniya Abdallah wa kabiri byo gushyigikira umugambi we wo kwigarurira intara ya Gaza ya Palestina nuko igihugu cye cyakwakira burundu abanyapalestina. Babiganiriye ejo bundi kuwa kabiri muri Presidence ya Amerika Maison Blanche. Kuri iyi nkuru Eugene Mukankusi. Abanyapalestina bo mu ntara ya Gaza bafite ubwoba ko intambara yakubura nyuma y'uko umutwe wa Hamas ukangishije gutinza irekurwa ry'ingwate z'abanyayisirayeli no kuba Perezida Donald Trump ahamagarira kureka ihagarikwa ry'imirwano. Samia Jamal ni umugore utuye mu ntara ya Gaza. Twabonye intambara zihagije, twari twananatanguye kwipfuza urupfu. Mu gihe yakiraga umwami wa Yorodaniya muri Maison Blanche, Perezida Trump yongeye gushimangira gahunda ye yo kwigarurira Gaza. Ntekereza ko bizaba ikintu cy'agahebuzo ku banyapalestina, bazabikunda. Nakoze neza cyane ibijyanye n'akazi ka rwiyemezamirimo mu kubaka amazu, ushobora kubabwira ibijyanye n'inyubako, bazabikunda. Abanyapalestina hamwe na Yorodaniya, Misiri n'ibindi bihugu bitandukanye banze gahunda ya Perezida Trump yo kwimurira ku gahato abaturage bagera kuri 1,900,000 batuye intara ya Gaza mu bihugu bituranye. Cyakora Trump yavuze ko azahita yakira abana 2,000 bo muri Gaza barwaye kanseri n'izindi ndwara. Umwami Abdullah yanze gushyikira umugambi wa Trump, abisobanura agira ati: ntekereza ko dukwiye kuzirikana ko hari gahunda yavuye mu Misiri no mu bihugu by'Abarabu. Twatumiwe n'igikomangoma cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman kugira ngo tubiganireho i Riyadh. Ntekereza ko icy'ingenzi ari ukumenya ni gute twabikora mu buryo butunganiye buri wese. Kuwa mbere Trump yabaye nkumvikanisha ko azahagarika imfashanyo, ariko yisubiraho kuwa kabiri. Abanyayorodaniya benshi bakomoka ku banyapalestina bimuwe. Igihe umwami Abdullah yashyigikira gahunda ya Perezida Trump, byatera ibibazo bikomeye bya politiki n'ubukungu, kandi byaha icyuho Hamas ikinjira, nk'uko Get Al-Omar wo mu kigo cy'i Washington gishinzwe politiki yo mu burasirazuba bwo hagati abivuga. Hamas ntiyateza ibibazo imbere mu gihugu gusa mu bijyanye n'iterabwoba, ahubwo hari n'ubwoba ko Yorodaniya ishobora noneho guhinduka ikibuga cyo kugabiraho ibitero kuri Israeli.
ibi bintu byose bishobora gutuma umutekano wa Yorodaniya uhungabana, yemwe bikaba byagira n'ingaruka ku kubaho kwayo. Al Omar avuga ko gahunda ya Trump yo gufata Gaza ikuraho agahimbazamusyi kuri Hamas ku bijyanye no gukomeza ihagarikwa ry'imirwano. Ku wa mbere Amerika yatangaje ko uyu mutwe w'iterabwoba wakangishije gutinza gahunda itaha yo kurekura abagizwe ingwate witwaje ko Israeli yarenze ku masezerano y'agahenge. Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwahisemo Ijwi ry'Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.